tayari imaze gusinyisha uno musatirizi Marcus Rashford imukuye muri Manchester United bivanye n'ingene Manchester United yari yamutije muri equipe ya Aston Villa. Manchester United gusha muri kano kanya n'umukinyi wa Manchester United yahisemo kumudandaza iramugurisha muri equipe ya Barcelona. Abdul Karim, equipe ya Manchester, uyu ni umwana kwanza cyambere na mbere, umwana wa Manchester United kuko yavuye muri academy yabo yanavukiye muri mu gisagara cha Manchester mu Bwongereza. Rero bivuze ko uyu musore uravye numwe mu basore beza, kandi uravye ukaraba ku rundi ruhande numwe mu bakinyi ku mpande zose, yaba kuri nimero 11 yaba kundwi yaba ku nimero 9 ashobora kuza kugufasha. Rero ukaraba rero Marcus Rashford uravye mu migwi yagiye aracamwo nta mwanya yagiye kuba ari kararonka. Ukaraba kwa FC Barcelona uravye muri rusange ucubona ko uyu mukinyi yari yifuza cyane iyi equipe ya FC Barcelona. Yarabivuze yuko eti equipe ya Barcelona yamye ari equipe y'indoto zanje, y'indoto zanje. Ariko nivyo abakinyi turabaza, abakinyi turabaza kenshi. Oya tutabeshanye uno munsi nta mukinyi atokwifuza gukinira equipe ya Barcelona ya FC Barcelona. Uravye ingene yari equipe ikomeye muri Espagne, Real Madrid. Nta mukinyi atokwifuza gukinira iyi migwi, parce que ni migwi ishobora kugukura ikagushikana handi mu gihugu ukoze. Rero tukaraba rero uyu musore rero Marcus Rashford aje guhura novuga n'umumenyereza yitwa Hansi Flick. N'umumenyereza azi gutanga icyizere ku mukinyi. Ikindi cya kabiri n'umumenyereza tumaze kuba tubona azi guhisha abakinyi neza. Arazi guhisha abakinyi neza, nimba twarabonye aba bakinyi novuga aba bakinyi bari kuri monde yitwa Xavi Hernandez. No musi kwa Hansi Flick hari ikintu cyagiye kuba kiriko kiriyongera muri bo. Urabona neza yuko ukaraba Marcus Rashford yari yifuza kwa FC Barcelona, na FC Barcelona ni equipe ubona ko iza zamura indoto. Ukaraba umumenyereza bafise uno munsi aratanga icyizere ku mukinyi. Rero hana Marcus Rashford ko kwitanga cyane na cyane ko ari umwe mu bakinyi post nimero 9 tayari aragiye, akina kuri 11 akina kuri 7 ashobora kumukinisha linda attack yose ashobora kwikina. Kandi icyo ndiko ndabona cyo n'umwanya arashobora kuza kuronka neza cyane kuko genda urabe uwitwa novuga uyu musaza Roberto Lewandowski twari tumaze imyaka ikiramujana kare twari dukunze kuba tubona avuga ati wewe Ferran Torres injira, we umusaza Lewandowski cara ngaha ku gatebe kabasubirira abandi. Bivuze ko azanye umwana kiri muto witwa Marcus Rashford. Rashford nawe turamuzi ko ari mu basatirizi beza. Kuza kuraba ku rundi ruhande ku nimero 11 rora rucu witwa Rafinha. Rafinha nawe uno musi turiko turaraba ku rundi ruhande. Rafinha numwe mu bakinyi beza kandi ubona ko bafise inguvu bazi kunyaruka. Ariko uravye Rashford nawe kuri nimero 11 aracari muto, arafise speed, arazi kunyaruka. Ukaraba rero ku rundi ruhande witwa Rafinha arashoboye no gukina nimero 10. Tukaba tubona nimero 10 kwa FC Barcelona ni nimero 10 hatari ku witwa Dani Olmo nawe tumaze kuba tubona arashobora gukina inkino zine ubwo wa gatanu ugasanga biranse bivanye n'ikibazo cyo kugwara. Rero nibaza ko kwa Rashford kuronka umwanya kwa FC Barcelona birashoboka. Ariko je kubwanje nkavuga ati FC Barcelona je kubwanje iraronsa umukinyi bwa mbere. Umukinyi niwe yifuza cyane equipe gusumba uko equipe imwifuza. Rero mu gihe equipe niyo kugurita kwifuza equipe kuko kuva kera wibuke yuko kuva kera kuva muri saison iheze iyi equipe ya Manchester equipe ya Barcelona yifuza cyane gose no mukinyi yari yabivuze yifuza. Hansi Flick yamwifuza ko yabona yuko Robert Lewandowski ko arasaza akabona speed yiwe yuno mukinyi Marcus Rashford nginya nyaruka n'umukinyi uno munsi tutabeshanya urose Marcus Rashford ubuze Nico Williams nta kibazo kabisa muri equipe ya kuko numwe mu bana beza cyane gose numwe bakinyi beza kandi aracari muto imyaka igera kuri 27 ushobora no kumuyikinisha ku nimero 9 numwe mu bana beza cyane gose bashobora kwigaragaza. Agiye gukina n'abapasere beza, afise agiye gukina n'ababa bose baba Pedri bande bazomutekerera ngaye imipira bamushira imipira yinjize. Uno munsi rero equipe uno mumenyereza equipe ya Manchester United ndetse nuno mumenyereza Ruben Amorim kuko Ruben Amorim yavuze yuko atamukene muri effective yi bashobora kwishyuza bashobora kuvyishyuza uricuza burya mu Kirundi niho bakunze kuvuga ati
ikirezi ntumenya iyo ucyambaye ntumenya ko cera kiretse iyo kigukorokanye rero nibaza ko agiye no munsi mu bapasere beza nkuko bivuze no munsi mediane irimo witwa Pedri Gonzalez no mu bakinyi twabonye ko bameze neza cyane nivyo ashobora kuza gukina kuri nimero 9 uwo Diaz Berori akaba ariho yibereye akamuha amapasi no munsi ukaraba witwa ba Frenkie de Jong niho baba bibereye canke Kasadu kasanga niho yibereye burya equipe ntibaze bakubeshe equipe ni hagati mu kibuga mu gihe ufise abakinyi batanga amapasi meza ya mapasi meza kandi twaba tuzi yuko FC Barcelona irafise abakinyi bo hagati beza kabisa bazi kurondera novuga ibitsindo bazi gukreya ama occasion rero nibaza ko iyi maniyo irashobora kwicuza bimwe biteye ubwoba na cyane cyane ko umusore agiye mu maboko y'umumenyereza azi guhisha abakinyi rero nibaza ko nivyo baravuze ko batamukeneye mugaje ku bwanje ndabona ko kwa Marcus ndabona ko equipe ya Man U nkuko bivuze irashobora kuza kwicuza ishobora kwicuza nivyo equipe ya Barcelona equipe ya Manchester United yamutije muri equipe ya Barcelona sivyo uno mukinyi aracyari muto kandi nabivuze uno mukinyi equipe icyiyumviro cyo gusubira kandi kurondera Marcus Rashford cyaje inyuma yuko uwitwa Nico Williams ashize yongereza amasezerano kuri equipe ya Bilbao akavuga ati jewe ngiye kongereza amasezerano y'imyaka igera ku 10 nico cyo nyo baciye biyumvira bavuga ati uwundi mukinyi twifuza yuko yoza muri equipe yacu n'uwitwa Marcus Rashford uno munsi rero Marcus Rashford agiye muri equipe imeze neza agiye muri equipe ifise amateka dasanzwe agiye muri equipe izokina UEFA Champions League agiye muri equipe ifise umumenyereza mwiza nareko ndaraba amateka yo n'umukinyi uno mukinyi mu mateka yiwe amaze gukina inkino zigera kuri 440 mu mateka y'umupira w'amaguru mu nkino amaze gukina yatangiye gukina muri Manchester United mu mwaka wa 2015 muri saison 2005-2016 akina inkino 18 mu nkino 18 muri saison 2015-2016 Marcus Rashford yagiye kwinjiza ibitsindo bigera kuri 8 ibitsindo bigera zigera kuri 18 ubona mu Marcus Rashford muri saison ya 2016-2017 mu nkino zigera kuri 52 Marcus Rashford yagiye kwinjiza ibitsindo 11 ibitsindo 11 muri saison ya 2017-2018 mu nkino zigera kuri 51 Marcus Rashford yagiye kwinjiza ibitsindo 13 muri saison ya 2018-2019 mu nkino 47 Marcus Rashford yagiye kwinjiza ibitsindo bigera kuri 13 muri saison ya 2019-2020 mu nkino zigera kuri 44 Marcus Rashford yakiniye equipe ya Manchester United yayisindiye ibitsindo 22 muri saison 2021-2020 mu nkino zigera kuri 32 Marcus Rashford yagiye kwinjiza ibitsindo bitarenga 5 mu nkino zigera kuri 32 muri saison ya 2023 gushira umwaka bibiri na 20 kangahe 2022 gushira umwaka 2023 mu nkino zigera kuri 56 Marcus Rashford yagiye kwinjiza ibitsindo 29 muri saison ya 2023 gushira umwaka wa 2024 mu nkino zigera kuri 23 yakiniye Manchester United Marcus Rashford yagiye kwinjiza ibitsindo 8 gusa Manchester United saison 2024-2025 mu nkino 23 yakiniye equipe ya Manchester United yayinjirije ibitsindo bigera ku kundwi gusa urumva saison 2024-2025 equipe rero ya Manchester United yakimutiza muri Aston Villa imutije muri Aston Villa uno mwana mu nkino 17 yakinye yinjije ibitsindo 4 gusa sumusatirizi twavuga yuko yoza gakora ibintu ngo equipe ya Manchester ya Barcelona yamuguze kubera yinjije ibitsindo byinshi oya iyi equipe yamuguze bivanye n'ingene ibona yuko yabuze Nico Williams titwebwe nibikunda uno munsi umukinyi nka Nico Williams arakenewe umukinyi ku ruhande rw'ububamfu arakenewe kuko uno munsi Lamine Yamal ashobora kugira ikibazo nindaza kumusubirira uno munsi uwitwa Rafinha yogira ikibazo uno munsi Robert Lewandowski ariko arasaza Fermin Lopez muribuka yuko bamukoreye operation arashobora kuba atameze neza uno munsi rero impamvu yatumye Marcus Rashford yifuzwa nuno mugwi wa Barcelona bwa mbere na mbere nuko yabuze Nico Williams icya kabiri nuko
yabonye yuko ari umusatirizi ashobora gukina ku mpande zose hariya ku ruhande rw'ubusatirizi ku mpande zose ashobora gukina kuri seti agakina kuri 11 Lamine Yamal agize ikibazo witwa Marcus Rashford yoza agakina witwa novuga uyu mukinyi hagati mu kuri nimero 9 arashobora kuza agakina kandi akitwara neza witwa novuga kuri 11 naho nyine araza agashobora kuba yitwara neza uravye n'ubushimwe yagiye aronka n'ubushimwe bugiye butandukanye cyane kuko uravye nk'umwaka wa 2022 na 2023 yarabaye mu bakinyi 11 bo muri Europa League ukaraba ku rundi ruhande yaratowe novuga mu mwaka wa 2019 yaratowe nk'umukinyi w'ukwezi muri Premier League ukaraba ku rundi ruhande abakunzi b'umugwi mu mwaka wa 2023 yaratowe nka meilleur joueur de Premier League mugabo babafana ba Premier League rero bivuze ko numwe mu bakinyi beza muri rusangi n'ubushimwe individuel amaze kuba buronka butari buke ukaraba ku rundi ruhande uno munsi Lamine Yamal nkuko nariko ndabivuga Lamine Yamal ashobora kugwara ashobora gufatwa n'imvura umusubirizi wa Lamine Yamal yarakenewe umusubirizi wa Rafinha yarakenewe ikindi kintu ico numvise Barcelona ifise hangiye go gukinisha go gusubiza kuri poste yiwe uno musore yitwa Rafinha Rafael Berori imugarukane kuri numero 10 hama Marquinhos Rashford akine ku ruhande rumwe uwitwa Lamine Yamal akine ku rundi ruhande hama Robert Lewandowski akine ku nimero 9 vyose naho bicha biba ngombwa yuko Rafinha agaruka ku ruhande rwiwe akina kuri 11 uwitwa Lamine Yamal akina kuri 7 hama bagaca batanguza rero ku nimero 9 uwitwa Marquinhos Rashford equipe ku ruhande rw'ubusatirizi ku ruhande rwa Barcelona bazo bafise equipe neza na cyane ku ruhande rw'ubusatirizi bazoba novuga bazoba bafise equipe nziza bafise equipe nziza kandi urabona ko muri rusangi nta kindi cyari kibuze bivanye no mu mwaka weze nivyo n'ibitsindo barabibonye ubusatirizi bwabo bwararose ibitsindo vyinshi cyane na cyane ariko urabona haje kwiyongera ko amaraso mashasha tasyo n'umukinyi yifuza avuga ati je wi equipe na equipe ishobora kuza kumfasha kandi benshi baramaze kuba babona hasi Afrique nta bintu vyo kuvuga ngo araca hirya no hino umukinyi atari karamwemeza nta mukinisha rero mugihe rero yovuga ati jewe nje kwitanga kuko ndazi ko hasi Afrique wewe numumenyereza akoresha amategeko cyane numumenyereza ari district kuburyo ukoza amakosa adashobora kuza kukwihanganira rero nibaza yuko Marcus mugihe yoza neza kwa FC Barcelona ukaraba ubusatirizi bw'uwitwa Lamine Yamal mu mwaka weze muribuka Lamine Yamal yarafise ibitsindo bitari bike ukaraba Roberto Lewandowski yarafise ibitsindo bitari bike ukaraba ku rundi ruhande witwa Rafinha yarafise ibitsindo bitari bike ukaraba rero uyu Marcus nawe bazanye nawe arabona igori cyane rero nibaza ko ari equipe kuri ligne d'attaque itazoba yoro Marcus Rashford yerekeje muri equipe ya Barcelona kunizanyo Barcelona yamukuye muri equipe ya Manchester United ni inyungu ikomeye kuri Barcelona avugana ikintu ciza kuzana umukinyi bazanye ashobora kuzoca kuri nimero 3 kandi ugiye kuraba nk'ahantu je mbona asubira ku mwanya kwiye ku nimero 9 Lewandowski si wa mukinyi azoza atanga wa musaruro kubera n'imyaka ikira mujana ni wa mukinyi azoza nk'umusubira ni wa mukinyi Rashford ushobora guha inkino zishatse 5 ahagwa n'ivyo bitsinda genda na sezo yagize kwa Man U 2023 wabaye sezo nziza rero kubyibanje mbona ni mukinyi mwiza bazanye ashobora kuza gaca ku nimero 9 n'umusubizi wa Lewandowski kuri Lewandowski ni wa mukinyi afise imyaka myinshi agiye Ferreira yaba umukinyi mwiza cyane Lewandowski n'abagifite umwanya mwiza wo gukina muri Barcelona kubera ari n'imyaka n'ikiramwemerera Lewandowski giye kuraba ni wa mukinyi yagiye kwinjira hari haje Aubameyang nta kintu bavuga atari yahaye Barcelona yari yatsinze n'ibyo bitsindo ariko Lewandowski ageze kuza Aubameyang acarasohoka rero kubyibanye n'ubwo ati ni wa mukinyi uzoshobora gucisha ku numero 9 canke ku ruhande rwa Lamine Yamal akaza nk'umusubirizi wiwe kandi agatanga umusaruro Lamine Yamal mu gihe utazomufisa ni wa mukinyi uzoshobora gucisha ku numero icakora Rafinha ashobora gutanga wa musaruro igihe Rafinha utazomufisa je novuga ni ikintu cyiza aje nk'umukinyi ariko arifuza FC Barcelona genda no kwa Aston Villa yayinjiye nk'umukozi kwa mbere Aston Villa ni equipe ikomeye yahindutse equipe ikomeye igwanira kuja mu equipe ashobora gukina Champions League yabaye equipe yashyize muri Champions League yahazwe no gukuramo Paris Saint-Germain mugiye kuraba mu bintu bagiye gukina no gusubiza habuze igisiriro kimwe bagira bayigombora rero novuga ati kandi n'uharagwe gwaragaragaye
je novuga ati ni ikintu ciza Barcelona ikoze kuzana umukinnyi ashobora gucisha ku nimero zishika zingahe uzobura umukinnyi kanaka umucisheyo novuga ni ikintu ciza cyane nuko rero Marcus Rashford nkuko nabibabwiye yagiye ku nizanyo ariko ekipe ya Barcelona niyamushima izoca itanga miliyoni zigera kuri 30 z'amafaranga y'amayero mugihe rero azoba yashimwe na FC Barcelona ikindi agiye guhembwa miliyoni 14 z'amafaranga y'amayero ku mwaka amafaranga si meza cyane amafaranga make ugiye kuraba yari yatanguye kurondera kwinjira muri FC Barcelona sezi gihera afise mu gushaka avuga ko azoshobora kugabanya umushahara rero kwinjira sa amafaranga menshi kuri we kandi wa mukinyi nakonko kuri FC Barcelona kandi wa mukinyi azotanga umusaruro avuyemo no mu equipe yitwa kutamushaka genda ko amani ageze gusohoka abakinyi bariko basohoka kwa mani ni ya equipe ikunda kugirana ikibazo n'abakinyi kandi abo bakinyi basohotse bagatanga umusaruro genda ko na Anthony agiye yaravuyeyo aratanga umusaruro mu equipe agiyemo yashika muri finale je novuga ni ikintu ciza FC Barcelona yakoze kuzana umukinyi icambere yashaka kwinjira kwa FC Barcelona aginjira ashaka ni wa mukinyi uzosanga na Leandro Balde yarigeze kuvuga yuko ashaka uzokinana nawe none ubu yabagiye kuba bakinana urumva agiye gukina mwaba bakinyi beza hamwe n'abakinyi bamwiyumvamo nawe nyene yarafise gushaka ni ikintu ciza cyane ariko iyindi nkuru yanditswe na Enoch Kobina avuga ati yuko Hansi Flick yaragiraniye ikiganiro na Rashford imbere yuko asinyishwa muri no equipe ya Barcelona uri umumenyereza Hansi Flick Hansi Flick ntiyigeze yemerera Rashford mu kiganiro bagiraniye ko azoba ari umukinyi w'umutitirera ahubwo ngo yamubwiye ko azoba umukinyi ahangana mu bandi mu guca poste kandi yamusavye azoba umukinyi yitanga uko muri Barcelona utitanze bya bindi byo kwiyemera uzocanga n'abandi baguciye baragucako ngira mwarabibonye rega Barcelona mu mwaka weze nta mustare novuga yari ifise wa mukinyi ubona ngo Barcelona ngo iramubuze ngo kinuku kandi ukaraba mu kibuga barasenyera ku mugozi umwe ngira mwarabonye umwana Gavira ingene yitanga mu kibuga n'umutwe yaraza agashirayo eti mushaka muramena baritanga ku rundi ku rwego rwo hejuru kindi cya kabiri iby'ubustari mu kibuga byo ntibibaho kwa FC Barcelona ngira mwarabonye witwa Hansi Flick ashobora gufatira ibihano abakinyi responsabilité zose ingingo zose ari abakinyi wabona kuri match utababonye ukasanga nk'umukinyi yasibye mu myimenyerezo twarabonye witwa Gilles Olivier Kunde batamukinisha kandi atameze nabi ameze neza kumva za discipline ku buryo yashoboye kuba yitwara muri vestiaire twarabonye witwa Inaki Penya aza gucegwa mu myimenyerezo mumenyereza aza kuvuga ati wenda gukuye kuri liste y'abatangura no munsi ndaje kuba ndahashira Sezini warabonye ivyo gukora mu kibuga yaritanze ku buryo afata n'umwanya wa mbere no musi Inaki Penya arihe no musi Inaki Penya nawe bimeze gute rero bivuze ko kwa Barcelona ntavyo kuvuga ngo je ngo ndi gihangange ngo je ngo nitwara uku amategeko uko avuga uza gusanga utakurikije ibyo umumenyereza aba yababwiye uza gusanga umaze kuba wikuramo kwa Barcelona nivyo wumvise iyo ni amaze kumubwira ati sindakuzanye nk'umukinya aza gutangura mu kibuga nje urwanira umwanya nyemeza rero ibi rero ni ibintu vyiza cyane kuko umumenyereza n'ubundi bategerezwa kuyaga n'umukinyi akamubwira ati je shaka ibi nibi shaka gukora ibi nibi kumbure urumva ko abari jambo abagombye kumuvunira akagohe amubwira ati ahantu uje kwicara kugiye kuraba hariyo n'abakinyi byari bimeze nk'uko kwa FC Barcelona sezigitangura Rafinha ari mu bakinyi basohoka avuga ati jenzo gwanira umwanya ari umusaro yatanze kandi ugiye kuraba na De Jong ari mu bakinyi abafana batacishimiye raba umusezo iheze umusaro ariko aratanga astanze wa musaro mwiza eko ubwa mbere yari mu mvune mugageze kugaruka yagarutse wa mukinyi tubona ari muri miliyo bumvikana na Pedri cyane ko acaba Eric Garcia ntari wa mukinyi mwiza ubwo yaramuhinduye amugira wa mukinyi akomeye ni wa mukinyi washobora kuba umukinyi hagati ugashobora kumutereka kwa mukinyi washobora kuba umukinyi nyuma ukamushiraho akaguha no musaruro rero kuby'iwanje nkuko aje bishaka arashobora kuronka umwanya aje kuniganira uwo mwanya kandi ashobora kuronka umwanya atangwa umusaruro ni Hansi Flick kandi yamubwiye kandi mu majambo yamubwiye imbere ko asinyishwa muri equipe ya Barcelona yamubwiye ko muri Barcelona bakora cyane gose nk'ama machine nabagomba ko akora cyane gose mu gusatira ndetse no kugaruka
kuzibira timenya yuko uje muri ekipe ya Barcelona nuje kwicara ngo ugende hariya imbere wicare ngo imipira baguha nawe bitegerezwa kuza gukora bitegerezwa kuza ukagaruka inyuma kuko twaramubonye na Lamine Yamal yarava hariya imbere akaza gufashana cyane cyane kandi ekipe nziza niyo ubona abasatirizi bose iyo bafise umupira bose ukasanga baduze ekipe nziza niya ekipe iyo badafise umupira bose ubona ko baje kuba barondera umupira rero nivyo birumvikana kuko tumaze kuba tubona aba basatirizi na cyane cyane bakina ku nimero 9 akenshi urashobora kuza ukasanga avuga ati wana genda umusatirizi ndindiriye abakreateur aba ba nimero 8 aba ba nimero 10 bamu umupira hama meze nitsindire rero urumva ko yamanje kumuforomatara aramubwira ati nshuti yanje ngaha utegerezwa kurondera umupira ndetse ugashobora kuza no gutsinda ivyo bitsindo kuko twarabonye Barcelona kabisa muri rusangi abakinyi bose muri rusangi basenyira ku mugozi umwe reka nibijya bintu Luis Enrique yubatse muri Paris Saint-Germain umwataka wese baratagaza umupira bakaza inyuma ku urondera rero nico kintu reka namubwiye ko atazoja hari imbere yicare ngo arinde umupira bazogaruka kurondera niyo equipe raba nko Paris Saint-Germain niyo equipe ikorera hamwe baratagaza umupira abataka bose baragaruka inyuma ku urondera rero nico kintu ariko aramushyiramo nawe nyine Marcus Rashford nawe nyine yaciye abwira Hansi Flick ko ameze neza mu mafiziki yose ari mu bazohangana mu bandi maze Flick yaciye yishimira ikiganiro bagiraniye nawe maze yemeza club bahitamo kumusinyisha nuko rero byari bifashe kuri Marcus Rashford. Ku rundi ruhande equipe ya Arsenal tayari nayo nyine yamaze gusinyisha Victor Gyökeres. Equipe ya Arsenal nabo nyine attention nino equipe ya Arsenal equipe izobikomeye mu busatirizi equipe izobikomeye ndayifise ko amakengano umumenyereza Arteta nawe nyine urumva arimo akantu kuko numwe mu bamenyereza nivyo twarabonye uravye sezo zose zigera kuri zibiri ukaraba imyiteguro y'iyi equipe ya Arsenal ukaraba ku rundi ruhande abakinyi bamaze kuba bariko baragura abenshi baravuga ko equipe ya Arsenal ifise amahirwe ariko twagiye kuba tubona inguvu zigenda zigabanuka ukaraba Arsenal yatanguye sezo ukaraba ingene ihereje ni equipe uravye muri rusangi nivyo ni equipe ikomeye kandi ukaraba novuga yo Gyökeres numwe mu bakinyi boca ku nimero 9 kandi ukaraba ku rundi ruhande nivyo uravye kwa Arsenal burya nta mu nimero 9 bari bafise rero uravye rero kwiye equipe ya Arsenal nibaza ko ari equipe ishobora kuza imeze neza mugana nanje kubganje nkuko bivuze ndabona ko ku ruhande rw'umumenyereza kuko equipe kugira ishike ku musaruro mwiza cyambere na mbere no kubufise abakinyi beza no kubufise umumenyereza mwiza wa mumenyereza afise experience kuko n'uruhara rw'abamenyereza twabonye ruriko rurakora rero equipe ya Arsenal kuba novuga yasinyishije umukinyi numwe mu bakinyi beza kandi ibitsindo bazobibona yarose igikoko cy'umukinyi cy'umusatirizi igikoko cy'umusatirizi urazi ibitsindo yinjije muri hariya muri igano ryo muri Portugal ni ibitsindo byinshi cyane gose numwe mu bana numwe mu bakinyi beza cyane gose ndiko ndibaza Madueke ku ruhande rw'ububamfu Saka ku ruhande rw'ububamfu Madueke ku ruhande rw'uburyo ku nimero 9 Victor Gyökeres mama ya Arsenal zo bikomeye y'umwaka ugiye kuri Arsenal y'umwaka ni Arsenal zo bikomeye urashobora kujya kwica vyose no mumenyereza gusa kuko mumenyereza je Michael Arteta je nawe nemera ugiye kuraba ni Arsenal y'umwaka izo bikomeye cyane ugiye kuraba ni Arsenal ifise abakinyi beza niba abakinyi bayishikanye na Champions League bashitse kure bari bakoye muri Real Madrid bari merite gwacuraba ni Arsenal yagenda yiteze ibitsindo ku bakinyi baca ku rero ubu barose uwo mukinyi w'umusatirizi niba mukinyi ushobora gukinira zishika zingahe akaguha ibitsindo n'izo nkino zose je kubyo wanje mbona ni Arsenal yiyubatse yiyubatse ku buryo ishobora gutwara iyo Premier League yaheruka kera inyuma y'imyaka 22 no muri Champions League ishobora gushika kure kubera Champions League iheruka gukina finale 2006 ikina na FC Barcelona rero novuga ni integuro nziza bagize Arsenal kandi ni ukuntu Premier League y'umwaka tugiye kuyibona Premier League y'umwaka izobigiye kandi burya iyi equipe ya Arsenal yari ikeneye umusatirizi cyane burya equipe yakina dafise umusatirizi yizeye abakinyi ibitsina yavyizera ku bakinyi baca ku mpande rero ubu yazanye wa musatirizi ashobora gutanga umusaruro wa musatirizi yabise ibyo bitsina byinshi reka yakina muri ryo migango 5 kujya ku mupira Mbappe yatsinze ibyo bitsina byinshi akanwa gashimwe
kari kuronka kubera niba yarafise ibitsindo byinshi je rero novuga ni diri nziza Arsenal yakoze kuzana umusatirizi ashobora kuba ivyo bitsindo Victor Gyökeres mu nkino zigera kuri 57 yakinye muri equipe ya Sporting Portugal yinjije ibisindo 63 muri saison 2024-2025 atanga n'imipira ivyaramwo ibisindo 17 bisigoye ko yagizemwo uruhara mu bisindo 80 muri saison imwe gusa. Uyu ni igikoko cy'umukinyi, umukinyi n'isi, uyu ni igikoko umukinyi n'isi kandi cyambere za Real Madrid zikwiye kurondera abakinyi nk'aba kuko nimba bamuzanye umukinyi nawe umukinyi arazi champion aje gukina champion yo mu Bwongereza aje guhangana n'izi equipe za Man City aje guhangana n'izi equipe za Liverpool izi equipe za Man U zose baje kuba bari ko barahangana nibaza ko nimba aje mu champion ni champion ashobora kuza kwitwara neza mu gihe akoze aje kunyiganza urusenga nkuko yahora runyiganza hariya nibaza ko bishobora kumuzanira umusaruro mwiza kuko nawe yindi migwi iramukenera yindi migwi iramubona izima za Barcelona ziba ziriko ziramubona izi za Man U nazo nyene ziba ziriko eka nize equipe zo mu Bwongereza nazo nyene ziba ziriko ziramubona rero nibaza yuko aha nahiwe nko gutanga ingufu akavuga ati jewe ibitsindo uko nabibona reka ndabibone na cyane cyane champion yo mu Bwongereza si champion yoroshe ni champion usanga ibikomeye. Ni na Arsenal imaze gukoresha amafaranga atari make mu kugura abakinyi bakomakomeye. Yaguze Kepa Arrizabalaga ku miliyoni 5 z'amafaranga y'amayero. Arsenal yongeye kandi igura Martin Zubimendi kuma afaranga agera ku miliyoni 56 z'amafaranga y'amanyabura y'amayero. Cristiano Gadi bamuguze miliyoni zigera ku 10 z'amafaranga y'amayero. Nari Madueke bamugura miliyoni 52 z'amafaranga y'amanyaburaya amayero. Victor Gyökeres bamuguze miliyoni zigera kuri 54.8 z'amafaranga y'amayero y'amayero y'amanyaburaya. Christian Mosquera bamuguze miliyoni zigera kuri 17. Eberechi Eze nabo nyine hari mu nzira bashobora kugura. Nihabi ibyitwazo kuri Arteta. Arteta nihabi ibyitwazo haya bakinyi bamuzaniye n'abakinyi we yifuza ni nawe yatanze proposition tijeba ni munzanira abo bakinyi ariko rero bikamwankira araza kuba ntibiza kumworohera kuko equipe yabaye nka Chelsea kuri abo bakinyi iri kiraguriye equipe ya Arsenal itwari tubimenyere kandi urabona n'abakinyi bafise ubuhinga budasanzwe rero aha nahiwe nibaza yuko witwa Mikel Arteta mu gihe umwaka vyokwanka tumaze kuba tubona mu mwaka wahera yararose ikibanza ca hafi uyu mwaka naho twariko turaraba ingene ari karagira ariko urabona neze yuko ni Mikel Arteta kabisa nawe iyi equipe akagenda atayihaye igikombe ca English Premier League biraza kumukomera. Abakinyi bo barabafise abakinyi gusa nimba abakinyi arabafise kabisa nuko bimeze. Ariko no kurundi ruhande kandi Xavi Alonso yaragiraniye ikiganiro n'umukinyi umwe wa equipe ya Real Madrid. No mumenyereza yifuza gutanga imaniro zitandukanye kuri bano bakinyi ba equipe ya Real Madrid. Real Madrid rero Xavi Alonso yaraganiriye n'abakinyi harabazi ko bazotangura mu kibuga ndetse nabazo muri kino gihe burya mu kiganiro bagiranye n'abakinyi bamwe barazi yuko bazotangura nabandi batazotangura muri ico kiganiro mu byo yagiye araganira n'umukinyi umwe ariko twamaze kuba tubona uyu musaza nawe mu basaza badatinya kuramplace umukinyi w'umustar Florentino Perez uburongozi bwa equipe ya Real Madrid bwaramuhaye ubushobozi bwose bwo gukora ibyo yishaki kandi nta numwe azomwinjirira mu kazi kuko twamaze kuba tubona aba Vinicius Junior bava mu kibuga kandi mu gihe tutari tumenyereye babona ko witwa nuvuga Ancelotti karaba ku rundi ruhande aba ba Jude Bellingham nabo nyine urabona ko nibaza ko ari ikintu kinini cyamufashije mwizi nkino bageriko bakina za Mondial de Club mumenyereza kumbura ashobora kuba yarabonye amakosa y'umukinyi kanaka kavuga ati wowe ibyo gukosora nibi rero ibyo tugiye gukorera ko nibi kugira equipe ya Real Madrid ishike ku ntumbero yayo rero nibaza ko ari ikintu ciza cyane kuganira n'abakinyi na cyane cyane no musi rigiye kubitangura na cyane cyane tumaze kuba tubona imigwi ya Real Madrid FC Barcelona kenshi zifokasinga cyane kwiyi migwi kwi championnat yo muri Espagne ndetse na UEFA Champions League rero biramusaba kuba yavuze ati reka nganire n'abakinyi nabyo biraza kuba bimufasha na cyane cyane gutegura La Liga na cyane cyane kubona ko La Liga nayo yimirije kugira ashobore kuraba mbega n'igikino hindura n'igikino ishika ko kugira ashike ku musaruro wa Real Madrid nuko rero bimeze ni nyuma yuko baja mu biruhuko
ngo umumenyereza Xabi Alonso yaraganiriye na buri mukinyi wese wa Real Madrid umwe wese gushika muri kano kanya azi ico azobategereza gutanga mu mugwi. Harabazi ko bazoba batangura mu kibuga ndetse n'abandi yuko bazoba bicarikwa ku ntebe basubira abandi. Marca iki ni kinyamakuru cegereye cyane gose ino equipe ya Real Madrid kivuga ko n'ubu muri Real Madrid hakiriyo abakinyi bashobora gusohoka muri noci. Xabi Alonso akeneye buri mukinyi wese azagira icyo atanze ku mugwi. Sezo iza nta gufina rero nta mukinyi azoja hejuru y'umugwi abona yuko udashoboye, abonye yuko udashoboye azoca kwicarika ku ntebe y'abasubira abandi. Sizo ya bindi vya Mutama Florentino Perez abakinyi bigira ibyo bishakiye. Icyo kibazo cyari kiri muri equipe ya Real Madrid bakibona ko yabona yuko adashobora kwicarikwa ku ntebe y'abasubira abandi. Ibi rero muri Real Madrid rero Xabi Alonso amaze kuvuga yuko atamukinya azoba akomeye imbere yiwe, atamukinya azoba akomeye imbere y'ine equipe ya Real Madrid. Ikindi kintu mbona kwa Real Madrid cyo kosoka niki kintu cyuko ubona ko burya bakosoye iki kintu cyuko bovuga ati reka dukine je collectif ntihagire umukinyi yibona nk'umustar. Burya sinzi ko muriko murabona kwa Vinicius ndetse n'uwitwa Kylian Mbappe harabaho ikintu cyo kugwanira mu iki kibanza ukasanga bariko baragwanira mu iki kibanza umukaza wumva ngo je ngo nkeneye kuronka umushahara ngo unganya n'uyu ukaraba abakinyi nibaza ko nikiri mu bintu byishe equipe ya Real Madrid umuntu wese akibona ko ari umustar nibaza ko akabona yuko akomeye akabona ko uno munsi Vinicius Junior ngo yaranse gusinya amasezerano ngo anganye umushahara na yifuza yuko anganya umushahara n'uwitwa Kylian Mbappe. Iki naco uburongozi nawo buraheza buramubwira ati wewe nubona yuko udashobora ko twumvikana udashaka yuko twumvikana turaza kukudandaza kandi turagushira no ku miliyoni 150 z'amafaranga y'amayero aho kugenda ku buntu twovyemera twofuma tukudandaza twotuma tukudandaza yo mu Barabu hariya muri Arabie Saoudite yatangiye kwifuza Vinicius Junior. Niki rero ni kintu naco urabona kwa Real Madrid kiba hanze kuko kwa Barcelona ibintu navyo wokumva mukinya ariko avuga ngo jewe Barde nkuba akavuga ati jewe nkeneye guhembwa amafaranga nganya no witwa Lamine Yamal cyangwa witwa nde. Rero nibaza yuko iki naco kiri mu bintu byishe FC equipe ya Real Madrid nibaza ko Niki ari urabona ko uyu Xabi Alonso numwe mu bagabo ubona ko bariko barahabwa responsibility meze neza kandi urabona ko barashobora gushika kuri objectif ye. Aho nyene muri equipe ya Real Madrid ga Olivier Real Madrid ngo bagiye gutegura ubusabe bwa mbere kuri Ibrahim Konate wa Liverpool. Jewe bazanye Ibrahim Konate no gyohego wagiye jewe ni sawa mbona yuko ari sawa kuko muri no misi Axe Centrale ya equipe ya Real Madrid iratubisha. Ugiye kuraba cyo bari kintu ciza baba misi bari kubatubesha pe cyo bari kintu ciza baba bariko bakoze kubera ni wa mukinyi n'umukinyi mwiza kandi wa mukinyi afise gabad ni wa mukinyi akinisha nuko bwenge yo baje gukina bafise na Dini Hussein ni wa mukinyi nawe twabonye ko mukinyi mwiza amukinyi ariko arakina kinisha ubwenge afise kugurura amaso afise umupira ati umupira ndajanisha he reje mbona ko ari diri nziza baba bariko barakora kwa Real Madrid kandi Real Madrid ikintu naziga nkino bakinye zabafashije babona ahantu makosa ari barabona abakinyi bari bigaragaje nk'abakinyi beza ziga nkino zabafashije hari abakinyi twagiye kubona nk'abakinyi bakomeye bariko barumva system yabashizemo abadagire barayicwamani nawe nyine baba mukinyi mwiza ugacura n'umwana akiri muto akaza gatsinda ibyo bitsinda byinshi je rero novuga ni ikintu ciza gusa bakirahura na Paris Saint-Germain bakirabona ahantu bagwariye rero nico caje gituma bariko baza kurondera abo bakinyi bashobora kuza kumufasha rero kubyo banje munani ikintu ciza bazanye kugira Antonio Rudiger rugero rwo rasubiye inyuma si wa Antonio Rudiger twari tumenyereye muri equipe ya Real Madrid kinya n'inkino nyinshi ugiye kuraba yavuye kwa Chelsea wa mukinya afise gukina izo nkino nyinshi agaruka kwa Real Madrid ashika wa mukinyi yama mu kibuga rero ni imyaka uri kikira mu jana ubwo curaba ni wa mukinyi rero n'imvune zitangwa kuza kumukora ko kubera uburuhe nuko nkuko rero tubikesha ikinyamakuru Marca cegere equipe ya Real Madrid kino kinyamakuru kivuga ngo muri iyo club barabona ko nubundi muri irici bategereza gusinyisha uwundi myugariro rero babona ko bategerezwa kurungika ubusabe kwa Liverpool kuri Ibrahim Konate nubwo bitoroshe Real Madrid rero bashaka kugerageza barabe ko vyokunda kuri Ibrahim Konate. Liverpool yoyo iharura kumumvisha ahagume ikigerageza kumumvisha kugira abingene uno mukinyi wabo w'inyuma kwa Ibrahim Konate yo haguma kandi Liverpool ngo bo bashaka nabo kumuzigama ino sezerero ariko abandanije yanga bashobora kumugirisha ariko hafi ku miliyoni 40 cyangwa miliyoni 50. Liverpool bavuga ati
twebwe umukinyi na twebwe turamukeneye turiko turifuza yuko twomwongereza amasezerano ariko Brahim Konate wewe yamaze kuvuga ati jewe nifuza kuja muri ekipe ya Real Madrid. Rero iyi ekipe imaze kuvuga yuko nibitanga niya Brahim Konate niyanga baraza guca bayitamo kumudandaza ku miliyoni 40 cyangwa 50 ariko Real Madrid bo muyumbuka yuko bavuze yuko bazotanga miliyoni zitarenga 25. Eske Real Madrid bari capable gutanga miliyoni 50 cyangwa 40 kuri Brahim Konate kuko Real Madrid ndabazi umukinyi nyuma biragoye kuba mugura ayo mafaranga umukinyi kibazo cha Real Madrid kuko rega batuma bemera kuzimbwa n'umusatirizi kuko abakinyi b'inyuma igiciro cyabo sico kimwe n'aba basatirizi kandi tukaba tuzi Real Madrid no munsi uyu mushinga ntarakora mu mfuko bya agasha na cyane ku bijyanye no kugura mukinyi rero umukinyi azimbye biba bigoye cyane nje mbona ko amahigo menshi arayo kugura umukinyi azimbutse w'imiliyoni 40 kuko kuvuga ko woza kugura umukinyi w'inyuma miliyoni 50 bica bikugora rero nibaza ko Real Madrid ngene imeze je nibaza ko bigoye cyane ko boshobora kurekura miliyoni 50 kandi bahe hari umukinyi w'imiliyoni 40 rega kwa Real Madrid agafaranga kariyo muga kwa Real Madrid bamenye ukungene baza gutora wa mukinyi amasezerano yaheze ariko buye bagiye kuraba ukungene Real Madrid iri kiramera Real Madrid twabonye umwaka igwaye cyane inyuma nico gituma bazana batanga bakora mu mafuko bakazana wa mukinyi aje kubafasha kubera bazanye wa mukinyi bamugeza wa musaruro wa mukinyi mwiza ari mu bakinyi beza bakina Premier League b'inyuma je no mvuga ko ari ikintu ciza Real Madrid yabikoze nuko rero ku rundi inkuru ya nyuma Barcelona imaze kubwira Andreas Christensen yuko atari mu migambi y'ino ekipe nivyo Andre Christensen rero yabwiwe yiteguye kuguma ariko kubwirwa yuko yo kwitegura kuguma muri ekipe ya Barcelona ariko Barcelona wewe yoyo nta nguvu yo kumusora ihayi ishiramo kuko nayo nyene iziko ari umukinyi mwiza atamakosa menshi akora mu mugwi ariko nubwo bimeze uko n'ubundi Ronaldo Araujo yashizwe hejuru yiwe ubu rero Andre Christensen imyugariro ku mutima wa defense agira kane inyuma Inigo Martinez ku basi ndetse na Araujo ariko wewe aha yarakora cyane gose ngo azogaruke arabe ko yoca poste ariko ngo ntari mu migambi ya FC Barcelona kandi amahigwe menshi azohaguma kuko nta busabe bufadika raronka kweri biravugwa yuko rero ekipe imaze kumubwira yuko atari mu migambi y'ino ekipe ariko gusha muri kano kanya ekipe nirahitamo kumusora kuko araronka ekipe myifu